Read now with me, will you? Amen. Oh, all things are possible. Oh, baby. Let's read out of the book of St. Mark. I believe I was to read a little while and talk about and the 46th verse of the 10th chapter. Let us stand with respect to the word while we read. Lisons le livre de Marc. turasoma igitabo cyo mu butumwa bwiza bwa Mariko. Ndibaza ko hari ikintu ngiye kusomayo ndakivuge ko turasoma muri Mariko 10 dore ku murongo wa 46 ni jambo ry'Imana. Iyo muramutsa mukuru w'igihugu canke bakazwagiza ibendera murahaguruka. Rero n'ubu reka duhaguruke natwe turiko turasoma Mariko gice c'10 umurongo wa 46. Nuko bashika i Yeriko, akivana Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Barotimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. Umurongo wa 47 yumvise ko ari Yesu umunyanazareti atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barebwira bati, humura va hasi araguhamagaye. Nayo impuzu yayo irabaduka yegera Yesu. Umurongo wa 51 Yesu arayibaza ati, ugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti, mwigisha ndagomba guhumuka. Yesu arayibwira ati, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Acarahumuka amukurikira ku nzira. Turasenga. Data uri mu ijuru, uhezagire ijambo ryawe, dushobore kuba muri bino bintu nyene nk'ivyabaye kiriya gihe kera, ukwizera nk'uko kube mu mitima yacu, kuko Imana ni nzima. Yesu Kristo ni wa wundi ejo ahise uyu munsi kandi aguma ari kwa kundi ibe bidashira. Murashobora kwicara. Icigwa canje uyu munsi ni yuko Imana ifise umwagazi uteguwe neza. Twagize ibihe byiza cyane muri kino gitondo, mu gihe twabona ko twabonye Yesu yinjira i Yeriko. Aho hariho umugabo mugufi yitwa Zakayo yaduze giti hejuru. Ubwa mbere ntiyashobora kwizera ko Yesu yari umuhanuzi. Hanyuma umugore wiwe aba uwizera, aramusengera. Mu gihe Yesu yacagaho araramura amaso arabwira Zakayo ati, manuka wihuse kuko nshaka kwinjira mu nzu yawe. Ubu rero ndiyumvira yuko twokunze kubandanya kuvuga ku bya Yesu, turashaka kugendana nawe. Ubu ibintu byacu uko bisa nkaho nyine muri icyo gice c'Yeriko. Yesu mu nzu ya Zakayo yarafunguriyeyo. Wari umunsi ukanye wo mu kw'icumi, ahakiri mu gatondo hakare, hari imiyaga yaza imanuka ivuye ku misozi y'Ubuyudaya. Murabizi yuko hari mu gatondo haba hakanye, na cyane cyane mu gihe umwaka ugeze mwayo mezi. Uko rero niko ico gihe kera hariho abasabirizi benshi bari kwibarabara. Jewe bwanje naragiye, kandi n'uyu munsi n'ubu naho haracariho abasabirizi, haba muri Afrika haba mu Buhinde, mw'ivyo bihugu nkene ivyo haracariho abantu basabiriza bafise ingwara zitandukanye. Rimwe na rimwe ni abantu badashobora kwifasha ubwabo, rimwe na rimwe bapfa bishwe n'inzara. Mu Buhinde nagenda mw'ibarabara, hanyuma nkahinduza amadolari nkayahindutsa mu marupiya kugira ngo ndayatange.
ibingoro bari abagore bakenye bariko bapfana n'abana babo mu biganza bari bafise, bari bonze umubiri uhomye ku magufa. Hanyuma bamwe bagerageza kumpa umwana ngo kugira ngo nshobore gusenga. Ibintu hano twe duta mu mwiyarara byoshobora kubabeshaho. Ntimuzi ingene iki gihugu kimeze neza mu gihe igice kinini c'isi kibabaye. Hanyuma ubu rero hano turabona yuko abo basabirizi baje Yeriko, baza neza ku muryango w'amajyaruguru wamanuka i Yerusalemu. Hari ikibanza kidasanzwe kizwi muri ako gace kose. Yari inzira ica Yeriko ija Yerusalemu. Abantu baza ngaho bari abantu baca ngaho, bari abantu bateye imbere, abantu b'abacuruzi, abatunzi baca aho hantu. Hanyuma abo basabirizi baba bazi aho bakwiye gutonda kugira ngo bashobore kuronka ibyo gufashwa. Bakaza hakiri kare igihe abo bagabo b'abacuruzi baza kuba barengana, hanyuma bagatega ikiganza kugira ngo bagire ikintu baronka. Muri ico gihe Roma yari iganjije itwaye kariya gace ko muri Palestine dutanga ikintu ku musabirizi wa mbere, hanyuma tukabaca ko tugenda uwashitse ubwa mbere canke wabanje guhura n'uwariko araca ngaho yararonka akagira ikintu aronka. Ariko aho bari baryamye aho ari benshi kugira ngo basabirize, nk'uko dukunda kubibona uyu munsi. Izuba ryariko rirarasa, hanyuma hariho umwe ahumye. Yari yabaye mu ijoro ribi, yari yabaye impumyi mu buto. Hanyuma muri icyo gitondo yari aryamye, kuko mu ijoro ryose ntiyigeze ahagarika kwiyumvira yuko bishoboka yuko yobona. Ntiyigeze areka kwiyumvira ibyo ati yoba gusa no umutse nkabona. Hanyuma inyuma yuko yari aryamye agakanguka, yari ababajwe no kubona ko yabaye burote gusa ko atabona. Ngomba renda ibacapire nkaho coba ari gikino gushikaho muza kubona aho anza gushika. Hari ikintu kidasanzwe kiba hagati ya cabaye kidasanzwe hagati ya 3:30 na 4. Abandi basabirizi bari bamaze kuva mu ibarabara. Yari yo saha niho Yesu yacagaho kugira ngo aje mu gisagara. Hanyuma ishengero naryo rimukurikira. Kumbure abakozi bakorera Roma, abasirikare bashaka kumukura mu nzira. Hari hakanye cyane, ariko naho yarakanye cyane yaricaye ku gitandara. Hanyuma yarindiriye ibigiye gushika, aricara abandanya kuvyumvira ko yiyumvira ku ndoto yari yarose ingene byogenze iyo byukuri yokanuye yomotse. Yiyumvira kuri ibyo bintu byose, ibyumviro byiwe bitangura kuduga bisura mu bwana bwiwe. Na jewe ndakunda kwicara nkiyumvira ku minsi y'intsinzi, nkiyumvira mu gihe aho Imana yahezagiye mu buryo budasanzwe. Kandi nk'uko tubisanga hano ingere bivugwa avuga ku izina ryiwe, izina rya Barkibaye, we yumvira ko bwo ari ubuzima bwiwe ubwo wari uko uyobona. Yari ari mu myigwera igihe kirekire ko yonezegwa yoba yosuye kugendagenda abona. Ariyumvira igihe yari akiri muto akaza arakinira ku misozi, hanyuma
ko yashobora kumanuka akamanuka kuri Yorodani aho hari isi imera kubera ko yaraba muri ako gace, akiyumvira ingene yabona ingene amashurwe aba asa neza igihe ariko arasohoka, ingene yashobora kuramura amaso akaraba ikirere c'ubururu. Ibyo byose byaguma bimuca mu byumviro. Igihe mbona umuntu ahumye, umutima wanje uramuhindukirira. Ariko ubuhumyi bwo mu buryo bw'imwemo nibwo bubi cyane. Imana yaremye abantu kugira ngo bashobore kuyibona. Ndiyumvira ubu rero ku bintu byabaye byashitse hariya ku mazi ya Cincinnati. Hariya hariho inkukuma yari bayishize mu kazitiro, nari kumwe na Sara tuko turajana, hama ico kinyoni cari cuzuye amaraso mu maso haco, n'ibibaba vyaco vyari vyavunaguritse, cashaka kuguma gisohoka hanyuma kigafatwa n'ivyo bacugaranishije vyuma, n'ubundi kikagerageza ngo kive aho bacugaraniye, n'ubundi kikagwa hasi, amaso akarerembuka, kikaraba hejuru kwejuru y'ubururu. Ico ni kinyoni co hejuru co mu birere, ariko mubone ko umuntu yaragifashe agishira aracugarana. Naravuze ati ndavuga ati notanga igishoboka cyose kugira ngo mbohoze iyo nyoni. Daba cyashaka kuba cidegembya, je ndakunda umwidegembyo, cari cavukiye kwidegembya. Ndavuga ati mbega ibintu byo kuraba bibabaje. Ndafata Sara mu maboko yanje, ndamubwira ati mwana wanje, ico nico kintu ca mbere kibi nuba narabonye. Hanyuma mu mwanya wakurikiye naribwiye ati imbonye abo bantu bafise ibiyeri mu ntoke, abo bagore bafise amatabi bavutse kugira ngo babe abahungu n'abakobwa b'Imana, aho rero bakaba bugaraniye mwako kazitiro k'icaha. Ingene biteye ubwoba, ingene bibabaje. Ese ingene mu mwemu ari impumyi, nubwo boba bari mu ikoraniro kanaka baririmba mu makorale, ariko bugaraniwe n'icaha mu kazitiro. Kandi Bartimayo rero yatanguye kwiyumvira, yibaza uko byari bimeze gera akiri mutonyi, nyina wiwe akiri muto w'umuyuda kazi, ingene yamuhamagara, akibuka ingene ijwi ryiwe ryumvikana. Hanyuma misi yose agasohoka agaca mu muryango, akamuhamagara, akamufata mu biganza, hanyuma akamuvugisha. Yari afise ibintu byinshi yashobora kwibuka, yaramuryamika akamutera inkuru, akamubwira inkuru za kahise ziraba ubwoko bw'Abisirayeli, abahanuzi bari bakomakomeye bari hagati yabo. Ingene yakunda ivyo Bartimayo, yari akunda kumviriza ivyo bintu byose. Birateye ubwoba igihe abamama bashaka kwikura ko abana babo ngo babarungike imbere ya televiziyo. Bari bakwiye kubatera inkuru za Bibiliya, ariko uwo yari umuvyeyi nyakuri w'umuheburayo, aho yari kabwira umwana wiwe, amubwira ingene habaye uwarungitswe akomeye twa Mose igihe ubwoko bwari mu bunyago muri Egiputa, ingene yari yarasezeranije Aburahamu yuko azobabohora akabakurayo, n'ingene Imana yari yarahagurukije abahanuzi bakomeye nka Mose, ingene rero kiriya gihe yamanuka akamanuka mu nkingi y'umuriro, n'ingene Mose yaca agenda muri Egiputa, ingene ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza byashika. Hanyuma ingene mu bugaragwa ntihari hariho umutsima, ariko bakagendera mu bwizigirwa, Imana nayo ikagwisha umukate uvuye mu ijuru. Ndumva ndashaka kumva Bartimayo ariko aravuga ati mama gatonyi, ndambwira mbega Imana yoba yarakoreje abamarika bose bo mu ijuru kugira ngo ikore uwo mutsima, hanyuma ngo iwukorore. Ahambwa ati oya muhungu wanje, we ntibitahura, Yehova ntakeneye gukora ibintu nk'ivyo, oya, ahubwo niwe muremyi. Avuga ijambo hanyuma ivyo birashika. Mbega twebwe ubu twobwa iki kubijanye na Yesu? Turabona yuko yakoze muri ubwo buryo nyene, agabura umutsima hanyuma arawutanga. Rero bakamugira
iyo bamugize umuhanuzi cyangwa umufilozofe cyangwa umwigisha asanzwe, nta kindi yari ari kiretse Imana ishuye mu mubiri. Hanyuma igihe ngaho yariko arabibwirwa ivyo bitandukanye, Bartimayo ibintu bitandukanye, akabwirwa ukuntu ubwoko bw'Abisirayeli bwaca mu bugaragwa bugashika kuri Yorodani. Hanyuma mu gihe c'imvura na cyane cyane mu kwa kane, igihe amazi ashunguruka ava mu misozi, ese ingene wabora umunezero igihe ikiyaya cose caba cuzuye amazi. Ivyo bintu byose byaguma bimucamwo mu vyumviro, kuko nico gihe niho inzuzi zinini zisuka. Aho rero twumvira mu gihe ca Yosuwa yacishije ubwoko bw'Abisirayeli mw'iyo Yorodani. Murabona Yehova aracari umuremyi, aravuga bikaba, akora ibintu byose kugira ngo bimere uko, kugira ngo kugomba kwiwe gukoreke. Murabona ubu rero urashobora kujabuka Yorodani byoroshe. Ubu hariho ikiraro, si kimwe gusa, ariko muri ico gihe ikiyaya cose cari kirengewe. Hanyuma aho niho Imana yagaragaje ubushobozi bwayo bukomeye, hama yuguramwo inzira. Raba reko Yosuwa yacishijemwo ubwoko kubera ko yizeye ivyo Imana ivuga. Ese ingene Imana yitwararitse ubwoko bwayo. Izo nkuru nziza hamwe ni z'umushunamukazi, ingene nyina Bartimayo yakunda kuzimubwira, n'umuhanuzi akomeye Eliya mu gihe ciwe, ingene uwo mugore yagiriye neza umuhanuzi. Ntiyari umwisirayeli, ariko yarizera yuko Eliya ari umuhanuzi akomeye umwami. Hanyuma umunsi umwe arabwira umugabo wiwe ati, reka tumwubakire akandi komba karenze ko ku nzu yacu, kuko n'umuhanuzi n'umukozi w'Imana. Hanyuma igihe Elisa na Gehazi bagira hariya, bakabona uko kugira neza kwiwe kose, nk'uko yaba hagati mu bwoko bw'iwabo nk'abandi bose, ariko nta mwana yari afise, uko ari babiri bose bari bakuze mu myaka. Hanyuma Elisa ashobora kuba yarabonye yerekwa, aravuga ati, ukuri kuraho agize azogira umwana. Amezi 9 aheze aronka umuhungu. Hanyuma haza igihe mu nyuma y'imyaka myinshi, aho umuhungu yari mu murima na se wiwe, kandi ubushuhe bw'izuba ry'umurango byari bumereye nabi, aragwara, bakora ibintu byose bishoboka, ariko birangira apfuye. Ingene uyo mugore, ingene uwo muvyeyi yahagaze mu kwizera, ataretse ngo ashobore kuneshwa n'ibimushikiye. Ntiyakomye induru ngo avuge ngo umuhungu wanje arapfuye, oya. Ahubwo we umupagani yari afise icizere cuzuye. Umunyamahanga yafashe indogoba, hanyuma agenda ahari uwo muhanuzi ku musozi Karumeli. Ati, nturamutse n'umwe, genda uvuge, genda ubwire umuhanuzi. Igihe Elisa yamubonye ashitse, asohotse n'umugurano wiwe, yabwiye Gehazi, arambwira ngo umuyamushune mu kazi araje, hari ibyakeneye, ariko Imana yanyegeje ibyakeneye. Imana ntivuga byose, ariko ivuga ibyo ishaka ko umuhanuzi wayo amenya gusa. Waravuga ati, genda umuvugishe, uti, mbega bimeze neza hamwe n'umugabo wawe n'umwana wawe? Ako niko gacireje nkunda. Igihe Gehazi yahura nawe n'uwo mugore, akamata ati, mbega byose bimeze neza hamwe n'umugabo wawe n'umuryango wawe? Yarishuye ngo byose bimeze neza. Naho hari urupfu rw'umwana, umuntu nubwo biri uko, akavuga ngo byose bimeze neza. Yaraje kuraba umuntu yashobora kumubwira ibyo Imana ishaka kumubwira, ushobora kumuhezagira mu izina ry'umwami. Umwami yatanze, umwami yatwaye, izina ryiwe rihimbazwe. Araza, hanyuma yikubita imbere ya Elisa,
pas voulu cela, Gehazi ivyo ntiyabikunze. s'en alla. Elisa hanyuma yaragiye, hanyuma azura uwo mwana mu bapfuye. Murabona uko kwizera k'umuvyeyi kwatumye aryamika umwana yapfuye ku buriri bw'umuhanuzi. Ese ingene bitangaje, ingene ari gitangaza. Murabizi yuko Paulo mu gihe ciwe Que ce soit des mouchoirs, haba udutambara yihanaguje, abantu baradufata hanyuma bakatuzanira abagwaye hanyuma bagakira. Ubwa mbere Elisa yabanje kubwira Gehazi, arambwira ngo fata inkoni yanje ugende ushire ku mwana. Yarabizi yuko ikintu cose yakoze ko gihezagiye. Paulo ntiyasengera imishwaro aca nk'udutambara, ahubwo yarazi ko ibyo bihezagiye. Hanyuma Elisa arabwira Gehazi ati ntagire uramutsa, genda ushire inkoni ku mwana. Ariko ukwizera k'uwo mugore ntikwari mu yo nkoni canke muri Gehazi, ariko kwari mu uwo muhanuzi uwo Imana yakoresha. Rero nta kindi cyari gisigaye kiretse kugenda ubwiwe. Yaragiye arambara ku mwana, hanyuma uwo mwana arazuka. Mbega inkuru ikomeye yari ikomeye ku kana gato Bartimayo. We yari muto, mw'ico gihe yari umwana muto. Igihe bamutera inkuru bamubwira ivyo, zari zimwe mu nkuru yakunda cane kumviriza. Ariko abaherezi baravuga ngo ivyo byaheze guhera kera. Ico gihe c'abahanuzi barafise abahanuzi bakomeye Isirayeli, ubu ntibikibaho. Hanyuma abo baherezi bakavuga ngo Yehova ngo ntagikeneye umuhanuzi, ngo dufise byose, ibintu byose tukwiriye kuba turonse, yaduhaye ibyagezwe, twubatse urusengero, ibyo nivyo dukeneye. Mbega si co kimwe uyu munsi siko bimeze? Ariko nubwo biri uko, Yehova aguma ari Yehova. Murabona ntashobora guhindura inzira ziwe, ni Imana kandi iguma uri kwa kundi. Yiyumvira yuko ari ibyo gusa, biyumvira ko ari ibyo gusa bari bakenewe. Hanyuma mu gihe yari yicaye ngaho ariko araraba izuba risusurutse, yumva indogoba igiye i Yerusalemu, iciye Yeriko igiye Yerusalemu. Hanyuma arumviriza, yumviriza agabirije. Hari uwari yarungitswe imbere, yashobora gutomboza akavuga ati ngira n'umutunzi, kandi uwo mutunzi yarafise umukozi wiwe amuja imbere. Aravuga atangiye kuronka amafaranga kugira ngo bandanye kuronka ubuzima bwanje, bandanye kubaho. Aregera hafi ibarabara, aravuga ati uyu munsi nacerewe, ungirire akagongwe, ugire ikintu mpa. Hanyuma yumva ijwi rikomeye, mvira mu nzira wowe usabiriza, je ndi umukozi wa Yehova, jewe ndi umuherezi, ndugitswe ku gikorwa gikomeye. Nta mwanya mfise wo kuguha wewe, ntegeza kuja hariya kugira ngo ntange ngira inama. Hanyuma nshireho umuhanuzi w'ikinyoma ahantu kanaka. Hanyuma uwo yarabandanije kugenda, iyo ndogo bibandanya kugenda. Hanyuma uwo musabirizi n'undi ararindira, aricara, ariyumvira, n'undi asa kwiyumvira ku ndoto yiwe, akiyumvira kwiyo nzira ntonyi iyo ndiko, akiyumvira ati umuhanuzi akomeye Eliya na Elisa bigeze guca ngaha, baramanuka bafatanye amaboko gushika kuri Yorodani iriyugurura. Hanyuma uwo muhanuzi Eliya yarushe, hari hakurya hariho umukogote w'umuriro wari utegereje kumutwara muhira. Hanyuma ukiri muto Elisa nawe atangura ubukozi. Ubwa mbere yabanje kuraba hanga amaso uwo muhanuzi asohotse, akiyumvira ati iyo bana narabayeho mw'ico gihe nari kwiruka kuri uwo muhanuzi nkamubwira ati muhanuzi w'Imana nsengera kugira ngo Yehova ansubize ame guhumuka. Ariko uwo muherezi we yaravuga ngo ico kintu nk'ico ntikikibaho, ntavyo dufise, Yehova ntagikiza ku bushobozi bwiwe. Dufise abaganga n'ibindi ntidukeneye ibyo bintu.
C'était dans les jours. hari ibyo byari byo mu minsi irenganye ubu twubaha ibyagezwe Nous gardons la loi. twitondera ibyagezwe turagwara tugapfa hanyuma tukaja mu ijuru ibyo nibyo dukeneye ubu rero mubone ko we yabandanya kwiyumvira akavuga ati kumbure yari yicaye aho inyuma y'uko Israeli yari yajabutse Les temps attendus qu'il continue Jéricho. yaragumije aho arindira ko abandanya i Yeriko Des pierres sur lesquelles il est kumbure amabuye yari yicaye ko renversé. yoba kumbure ari vya bibomoke by'amabuye by'uruhome Imana yatembagaje ese ngene umugwanyi akomeye w'umwami Yosuwa igihe yajebuka ico goruzi rwa Yorodani akagenda guhura n'umwansi umunsi umwe Alors qu'il réfléchit mu gihe yariko yiyumvira stratégie ku byo yokoresha imbere y'uko ibyo bihome by'Yeriko bitembagara raba n'avait tout fortifié. byose bari barabikomeje bo biyumva ko bari mu mutekano Il vit quelqu'un. hanyuma abona Qualifié de umuntu yita ko ari umuhizi mu ntambara Yosuwa aramubwira ngo uri uwacu canke uri mu basi bacu arishura ati ndi umugaba w'ingaba z'uhoraho puissant Jéhovah. Yehova ahambaye Verset 14. Yosuwa 5:14 Yosuwa aramushimira aranezerwa ko abyumvise hanyuma C'était à moins de 500 mètres. Bertimayo ariyumvira ati kumbure ni nko ku metero 500 kuva aho nicaye ubu ingabo ikomeye y'Imana yabonye intsinzi ikomeye y'Imana hanyuma Si seulement ariyumvira ati yaba narabayeho muri ico gihe nari kubaza uwo mugaba w'ingabo akomeye uhoraho kugira ngo nanje amfashe kandi ibyo byari gukoreka comme il ne savait pas ko que le maître ntiyarazi ko uwo nyene ntiyari kure cyane nko ku metero 100 yaho yarari aho rero niho uyu munsi dukorera amakosa twiyumvira yuko icubahiro cyose cyo kugaruka kuri Kristo ngo biri muri kahise oya haracari wa wundi ko yarari ejo uyu munsi kandi ko guma bibe bidashira uyu munsi ari hano muri no nzu mu buryo nyene nkuko yagendagendera hariya gihe i Galilaya il sortait de la maison de Zachée asohoka mu nzu ya Zakayo et les gens l'attendaient. abantu bari bamurindiriye hanze Un bruit. aho rero niho yumvise urwamo yumva n'ishengero rinini riguma rihamagara hariya bamwe bagasemerera ngo hozana arahiriwe uje mu izina ry'umwami uwo muhanuzi w'i Galilaya uwo mukozi wa Yehova abandi bagasemerera bakavuga ati va ngaho nitumukeneye mu gisagara nagende rero rwari urujijo ruri mu bantu Il n'avait jamais rien. nta kintu na kimwe yari yarumvise kimeze nk'uko arabaza ati ibyo bintu ni biki ati mbega ariko harabiki ubu Et après cela, il a nyuma yaho yumva ijwi ryo muhereza nyene we yari mu nzira ubwa mbere ariko aragenda nous akavuga ngo ressuscité les morts. ngo twumvise ko uzura abapfuye nimba uri Mesiya hano dufise imva ziri ngaha nyinshi genda rero bazure bose ariko yari mu nzira aja i Yerusalemu kugira ngo aje kubambwa ibyaha by'isi byari kuri we yari ku nzira kugira ngo atangwe nk'ikimazi bariko baramutwenga bamucokora bamwe baramuhezagira abandi bakamuvuma ni nako bimeze gushika uyu munsi bamwe bari ku ruhande rwiwe abandi baramugwanya ariko yari yahindukirije amaso hiwe araba Yerusalemu kugira ngo aheraheze igikorwa ciwe yaragiye Et ces 12 hanyuma babigishwa intumwa ziwe 12 n'ishengero ryose rimukikije bamwe bashaka kumukorako abandi bakamusemerera abandi bakamusuzugura presque comme si la foule. byari bisa nkaho iryo shengero ryari rirengeye Bartimayo Et si nous pensons qu'une iyo twiyumviriye yuko umugore akiri muto yasohotse peut-être était kumbure de Rebecca, kumbure yoba ari mushiki wa Rebeka ni wizera muri Kristo elle a vu comment on a bousculé cet homme. yabona ingene uwo mugabo bamusunika yari yabaye uwizera Yesu Était
ému dans akogwako cyane ku mutima wiwe qui était maintenant pour l'aveugle qui se trouvait kubwo iyo mpumyi yari ngaho iburaniwe kumbure yoba yarayibwiye arayibwiye iyo mpumyi yaramubwiye ati mukobwa ukiri muto ndashobora kubyumva mu ijwi ryawe ndagusabye ugabire ibyo ngiye kukubwira cyangwa ibyo ngiye kugusaba. Mbega hariko harabiki ngaha, ni iki kiriko kiraba, ibyo bintu nibiki? Mbega hanyuma aramubwira ati mbega ntuzi ko Yesu umwana wa Dawidi ari mu kino gisagara, umuhanuzi w'i Galilaya ariko aca ngaha? Mbega ntuzi yuko ntuzi uwo ari we? Oya, sinigeze numva avugwa. Hanyuma arongera ko aravuga ati hari ikintu kidasanzwe cyabaye muri kino gisagara. Uramuzi Zakayo, wa wundi afise aka restaurant mu gisagara? Urazi umugore wiwe Rebeka ari uwizera? Zakayo ntiyashaka kwizera, ariko yaricaye mu giti. Hanyuma igihe Yesu uwo muhanuzi igihe yarengana yaramagaye Zakayo mu izina ryiwe kugira ngo amanuke. Hanyuma mu gihe atari bwaze na rimwe ubwa mbere yeriko uwo muco waje kuri uwo wiriwe mumyi, aravuga ati uko ariko vyanditswe mu gusura mu vyagezwe 18 ngo Imana izohagurutsa umuhanuzi ameze nkanje. Ubu rero ari hehe? Ubu ari nko ku metero 100 za hano, ageze agira arengane. Hanyuma arasemerera aravuga ngo Yesu wowe umwana wa Dawidi ngirira imbabazi, ngirira akagongwe mwana wa Dawidi. Hanyuma mu gihe urengana ngaha, uko bigaragara inyuma ku mubiri, Yesu ntari gupfa yumvise ijwi ry'uwo, kuko ishengero ryose ryariko riravuga, ntiyari gushobora kubyumva, ariko yari we jambo. Igihe ubugingo busemerera mu gutaka kwabo, nka uriya mugore yaragoye ingwara yo kuva amaraso agakora ku bunyonga bw'impuzu ziwe, Bibiliya iravuga ngo arahagarara ariyumvira. Mwiyumvire arahagarara, mwiyumvire uguhamagara kuyo mumye ko asabiriza umwagazi w'Imana n'ivyaha kuri we agenda atumbereye Yerusalemu. Hama ubugingo bw'umuntu burahamagara, nawe arahagarara. Niko akiri, uko yari ejo uyu munsi niko ari, kandi ko aguma ibihe bidashira. Umuntu yaba uyu munsi yoshatse kumuhamagara yohagarara akabaza ati ushaka ndagukorera iki? Aguma ari wa wundi. Ndibuka yuko nigeze kuva Dallas, Texas umugoroba umwe kugira ngo ntahe iwanje. Haize imyaka mike ari i Memphis, nategereje kurindira. Hanyuma bantwara hariya mu ihoteli yimwe mu bantu bafise indege, ikigo c'indege, bambwira ingene bazompamagara mu gatondo kugira ngo mfate indege. Hanyuma muri ico gitondo nandika makete, hanyuma ndayatwara ku maposita. Hari ikintu rero caje kirambwira ati ntonyeganyega, garuka inyuma. Ndabizi yuko abantu rimwe bibaza nkaho menga nta kintu kimwe gihari, ariko nabandanye nje kugenda. Hanyuma numva ijwi rimbwira ngo hagarara, subira inyuma. Hanyuma ndagenda nja ku ruhande rw'ibarabara, hariho umupolisi. Hanyuma ndahagarara gato, ndagaruka nsubira inyuma nihuse. Hanyuma nca imbere iyo hoteli, ndagenda ngana ahantu hari uruzi. Sinzi ko ubuntu ushobora gusura gutora ako gace, ariko nubwo biri uko nkavuga ati ariko ndiko ndacererwa. Hanyuma iciyumviro kiraza muri jewe ati nimba ibi birongowe n'Imana ntihaza kuba wacerewe. Hari ikintu cagomba gisubiramwo kivuga ngo bandanya. Hanyuma nari nacerewe kugira ngo subira inyuma nshobore gushikira indege, ariko nategerezwa gukurikira ubwo burongozi bwa mwemu. Hanyuma ndaririmba akaririmbo muri jewe ati bari bakoraniye mu cyumba cyo hejuru basenga bose mu izina ryiwe.
babatizwa n'ubushobozi bwa mwemu. Mwese murazi iyo ndirimbo. Ndanezerwa cyane yuko ngifise ubugabane muri bo. Hanyuma ndabanya ndaririmba ndavuga ati mwene data ingo urondere ubwo bushizi bw'amanga bucafura umutima icyaha. Hanyuma ndabandanya mbona umugore ashaje, umugore w'umwirabure, iyo nzu kari nkakumba gato. Hanyuma uwo mugore yarari imbere y'iyo nzu. Hanyuma mbandanya kwitambukira ndirimba, ndabandanya ndiko ndaririmba. Igihe negera arandaba, nanje mpindukiza amaso, aravuga ngo mwaramutse muvuga butumwa. Ndavuga ati mwaramutse tantine. Hanyuma ndavuga ati uzi gute ko ndumuvuga butumwa? Nta Bibiliya narifise jewe, mbega yabimenye gute? Hanyuma ndamubaza ati wamenye gute yuko je ndumuvuga butumwa? Aranyishura ati nari ndabizi kuza kuza. Je byari bimuhungabanije. Hanyuma arongera aravuga, ndamubaza ati arambwira ati warasumye iya nkuru y'umushunamukazi muri Bibiliya? Ndamubwira ati ego, yuko ntiyarafise umwana, hanyuma asezeranira umwami yuko azorerera umwana wiwe ku bw'icuro c'umwami. Hanyuma arambwira ati nari nk'umugore nkuriya nta mwana nari mfise, hanyuma asezeranira umwami ati niyama umwana urerera mu cubero ciwe. Hanyuma arongera ati umuhungu wanje namureze neza uko nubona ndishoboye kose, ariko urazi mu nyuma yagiye kugira abagenzi babi, hanyuma aza gufatwa n'ingwara. Ubu rero umuganga yakoze ibintu byose ashoboye, avuga ko amaraso yiwe ubu yamaze kujamwo uburozi, atakintu kimwe ashobora kubikorako. Hanyuma arongera ko ati ari hariya yataye ubwenge, ari aryamye. Umuganga yari ngaheze iminsi 2 yavuze yuko atazosubira kuvyuka, yuko hamaze kurengerana. Hanyuma aravuga ati sishaka kubona umwana wanje apfa ameze nkoko. Ijoro ryose narasenze ndavuga ati mwami, nimba ushaka kumutwara niwe wamumpaye, ariko nshaka kumutwara yakijijwe atameze nkoko, kugira ngo nzosubire kumubona mu bwiza. Arabandanya aravuga ati narasenze ndasenga. Inyuma yuko yaravuze umushunamukazi, hanyuma yarambwiye ati hanyuma naryamye, hanyuma ndarota. Naza ati mwami, niwe wampaye uwo mwana mu gihe nari meze nk'umushunamukazi, ariko umuhanuzi wawe ari hehe? Arishura aranyishura ati mu ndoto yanje nabonye umugabo yari yambaye iyo mpuzu ibendutse nk'iyo wambaye ubunyene, iyo costume. Hari nka saa 10 mu gatondo, ariko guhera ico gihe mpagaze ngandindiriye koza. Urabona Imana ni Imana kandi yishurira mu mpande zibiri. Hanyuma ndamubwira ati nitwa Branham, nsengera abagwayi. Mbega warumvise mvugwa? Aravuga atoya. Aravuga ati mubwo Ubutumwa Branham sinigeze numva mvugwa. Arongera ko ati mbega ntushaka kwinjira? Hanyuma igihe nugura uwo muryango hariho uruzitiro kw'iyo nzu. Murashobora kwibaza ingene urwo ruzitiro niyo nzu yose byari bimeze. Je nagiye mu nzu z'abami nka 3 canke 4, umwami w'Ubwongereza, umwami wo muri Sweden, hamwe n'ibindi bice bitandukanye, kandi nabaye na zimwe mu nzu nziza cyane, mbere ni Hollywood, ariko nta hantu na hamwe nigeze niyumva neza ko nakiriwe neza nkaho. Hariho ibyumba 2 gusa mu iyo nzu yose, aho nta byo gushariza byari ku nzu, ariko ku ruhome, ariko hariho ijambo rimwe ku ruhome gusa ngo Imana nihezagire uru rugo. Hanyuma uwo muhungu w'umwirabura yarafise nk'imyaka 18, yarakomeye, yarafashe ubureta mu biganza vyiwe, aguma aniha gusa. Hanyuma ndabaza ati agwaye iki? Hanyuma arambwira ati ngo asa nkaho menga yatakariye kwibahari, ikiyaga kinini hagati ahantu hijimye kadashobora kugaruka, kandi uko niko ameze gwera nko mu misi 2 canke 3 eruka. Arongera ko ati Jesse shaka kumubona apfuye nk'uko, mbega uraza kumusengera? Ndavuga ati ego, nashaka kuvuga kuje no gukira ingwara, ivyo ntiyaravyitwararitse. We yashaka gusa ko akizwa, kugira ngo akizwe, nivyo yitwararitse gusa. Hanyuma uwo mumama aragenda amufata ku mutwe, aramugumbira, aravuga ngo
Imana ihezagire uwo mwana wa nyina wiwe. Hanyuma ndavuga ati ati nibi ntaco bitwaye isoni yateje umuryango, ntaco bitwaye aho yagiye agashika n'ingene yabagiye kure, ntaco bitwaye ibibazo bahura navyo, ariko aracara umwana wa nyina wiwe. Hanyuma ndiyumvira ati Bibiliya iravuga ngo naho nyina yo kubagira umwana wiwe, Imana ntishobora kutwibagira. Yesaya 49:15. Raba rero yuko amazina yacu ari mu biganza vyiwe, ntashobora kubibagira. Ndapfukama, hanyuma ndakuraho vyari yifutse kugira ngo nkure ku birenge vyiwe. Ibirenge vyiwe vyari vyamaze gukanya. Nari ndabizi ko uwo mugore yari yamaze gusenga. Ndamubaza ati urashaka kandi gusenga? Aravuga ati ego. Ndavuga ati data wo mwijuru, namaze gucererwa isaha yose yo gufata indege, wambiyenze hano, sinzi ico ushaka, ariko aha niho nahagarariye, nimba wandungitse gusengera uyu muhungu. Hanyuma numvise ariko aravuga ngo mama. Hanyuma nyina aravuga ati umwana wa nyina wiwe ashaka iki? Aravuga ati hariho umuco mu kino cumba. Hanyuma aricara, nanje ndihuta mfata taxi kugira ngo nje gufata indege. Hanyuma igihe nashika nacerewe amasaha nk'abiri, havuzwe ngo uguhamagara kwa nyuma indege inimero 637. Mbega ukwigenga kw'Imana! Murabona isengesho ryo kwizera k'uwo mugore w'umukene yagumije indege hasi mw'ico gihe cose. Iyo Mana nyene ishobora byose, ishobora guhagarara kugira ngo yugure amaso y'uriko arasabiriza ahumye ku miryango ya Yeriko. Iyo Mana nyene niko ikiri uyu munsi, kandi niko iguma bidashira. Ni mu kwizera ibyo niho bibera. Ishaka yo ko mwizera. Hanyuma nk'imyaka 2 ikurikira nasubiye Phoenix. Murabizi ko mu magari ya mosha bararihisha, birazimvye cyane kugira ngo ufungure. Namanutse mwiyo gare aho zihagarara kugira ngo ngende ngure imikate, amamburger. Hanyuma manuka i Memphis. Murazi nimba mwana maze gushikayo, nasimvye mva mwiyo gari ya moshi kugira ngo nje kwigurira umukate. Hanyuma umuntu umwe aramamagara, arambwira ngo ndakuramukije mu bw'Ubutumwa, umeze gute? Ndishura ati mwaramutse mwana. Arishura ati arambwira ati mbega ntunzi? Ndavuga toya. Ati urazi umunsi umwe waje iwacu mama wanje yarakurindiriye. Ndavuga ati oya siwe wa muhungu. Aravuga ati yego ni jewe. Arambwira ati sinakize gusa ahubwo naranakijijwe. Amen. Ubuntu butangaje. Iyo Mana nyene, iyo Mana yagiriye akagongwe iriya mumyi ihumye, yagiriye akagongwe uriya mugore umwirabure kugira ngo manura indege ayigumiza aho nyene. Iryo sengesho ukwizera, Yesu arahagarara. Iyo mpumyi arayihamagara, hanyuma ahagarara ku nzira yayo. Ndashaka kumara imigoroba kucigwa ngo Yesu arahagarara. Aravuga ngo mumuzane hano. Nasomye inkuru kubijanye n'ivyo, sindabizi nimba ari by'ukuri canke atari byo, ariko ngo yamye yizera ugukira kw'ingwara. Ico abaherezi bose boba bavuga, yarafise ngo umugore afise umwana w'umukobwa afise nk'imyaka 16 mw'ico gihe. Murazi igihe musabiriza mutegerezwa kurondera ingene mu kwegera abantu kubaraba. Ni nako bimeze ubu bikimeze mu Buhinde. Umuntu wese afise akantu uko biri kose, mo kimwe arafise ibintu yerekana kugira ngo abantu bamurabe, abantu barabe aho ari. Hanyuma Bartimayo ngo yarafise utunuma tubiri. Hanyuma abagenzi bahaca baramuraba bakamuha
bakamuha ko ku mafaranga. Sa femme est tombée. Umunsi umwe umugore wiwe aragwara cyane, hanyuma umuganga aramubwira ati Bartimayo, nta kintu na kimwe cyo gukora, umururumbo ni mwinshi. Le long du mur, Aragenda azunguruka avuga ibwira Yehova ati ndagukunda, ndakwizera, je n'ai rien à t'offrir. nta kintu na kimwe mfise cyo kuguha kiretse turiya tunuma tubiri utwanyemerera kuba noronka ibyo nkeneye, ariko niwareka umugore wanje akabaho nditeguriye kuguha turiya tunuma tubiri. Niwagira akagongwe ugakiza umugore wanje, niwakora ibyo nzoguha utwo tunuma. Umugore we arakira, hanyuma agenda atanga ko ikimazi twa tunuma. Mu nyuma umukobwa wiwe nawe aragwara, kandi nawe yarageze ahantu ho gupfa, arasubira arasenga, aravuga ati Yehova, nta kintu na kimwe sigaranye gusa umwagazi w'intama. Kandi muri iyo minsi abahumye baba bakeneye intama kugira ngo zibayobore. Ahantu hose yagenda yajyana iyo ntama, hanyuma aravuga ati Yehova, nicyo kintu cyonyine nsigaranye, niwareka umukobwa wanje akabanya kubaho. Sinigeze ndamubona, ariko igihe cyose ndamukoze mu mishatsi ndamukunda. Yehova, niwamureka akabaho ndaza kuguha intama yanje kukimaze. Hanyuma uwo mukobwa akiri muto arakira, ajyana ya ntama mu rusengero. Muherezi arashika, aramubwira ati Bartimayo, wampumyiwe, ugiye muri kino gitondo? Arishura ati ngiye mu rusengero kugira ngo ntange iyi ntama kukimaze, kugira ngo ndayitange. Arishura ati Bartimayo uhumye, ntushobora gukora ibintu nk'ibyo, je ngomba ndaguha amafaranga, genda hariya mu iraro ugende ugure intama hanyuma abari utanga. Arishura ati sinasezeranije iyindi ntama Imana, nasezeranije iyi nyene niyo nasezeranije Imana. Hanyuma uwo muherezi aravuga ati Bartimayo uhumye, ntushobora gutanga iyi ntama, kuko iyo ntama wayihawe kugira ngo ushobore kubona. Hanyuma aravuga ati je ninagumiza isezerano ryanje kuri Yehova azonegura iyindi ntama. Yari mw'ico gitondo gikanye cyo mu kwicumi, isaha yarashitse kugira ngo amaso ya Bartimayo ahumye, iyo mpumyi Bartimayo iraza ashira ku ibiganza, Imana imugurura amaso. Bagenzi, murazi yuko hari ibintu byinshi bishobora kuvugwa. Yesu yarageze aho agiye kubambwa, murabizi iyo ntama nyene namwe iba iteguriwe ubwanyu kugira ngo amaso yanyu ahumuke. Iyo ntama nyene iri hano uyu munsi, Imana yarayiteguye. Imana nta wundi igira niyo gusa. Mbega murabyizera? Narabye ku isaha yanje, namaze kurengana igihe, nashaka guhagarika saa 3, ubu hamaze kurengerana. Reka ubure twunamike imitwe yacu. Shaka ko amaso yose ahumiriza, imitwe yuname, kandi mube abubaha Imana, muzirikane muno mwanya. Yesu umwana wa Dawidi, uko niko uwasabiriza yasemerera ngo ngirira ikigongwe. Ntiyagumye yicaye gusa, yashaka kumukwegerera, kumuraba. Mbega nimwizera yuko uyu munsi ugutakamba kwacu bishobora kumuzana hano? Ibyo byarabaye kiriya gihe kera. Mbega ni kubera iki bitoshobora gusubira kubaho? Mu gihe mwunamitse umutwe n'umutima, nshaka ko mumwambaze mu mutakambire. Ntimuvuge ko ari umwana wa Dawidi, kuri mwebwe si umwana wa Dawidi, kuri mwebwe n'umwami. Musabe ati Mwami Yesu, ngirira ikigongwe, ugurura amaso yanje ahumye. Numvise uwo muvugabutumwa ari kumwe natwe uyu munsi, ariko avuga ko ngo wasezeranije yuko uzokwishurira urubyaro rwa Aburahamu mu minsi ya nyuma nk'uko wabikoze kuri Aburahamu. Warabisezeranije uri jambo. Kandi mu migoroba ya nyuma twabonye ibintu bidasanzwe.
Yohana 14:12 ngo ibikorwa nkora namwe muzobikora. Uriya mugore yakoze ku buyonga bw'impuzu ziwe, yarazi ico akeneye kandi yashize ukwizera kwinshi mu bikorwa, atangura arizera, yizera yuko yari we. Aravuga ati ukwizera kwawe kwagutabaye, kwagukijije. Kandi impumyi nayo iratakamba ku miryango y'Yeriko. Umugabo hariya mu giti yahanaguwe ivyaha. Humura amaso yanje impumyi kugira ngo menye ko ndi imbere yiwe. Ari hano kandi yaravuze ko ngo aho babiri canke batatu bakuraniye mu izina ryanje ndi hagati muri bo. Ugurura amaso yanje kandi ungirira akagongwe, o mwagazi w'Imana. Mu gihe muriko musenga nk'uko, nimba hariho ugukekeranya mu buryo ubu canke ubundi, ubukwerezo ya kino gikorwa gikomeye cyo gukira ingwara, mbega ntimushaka kumusaba ngo akure ibihumisha amaso yanyu byose kugira ngo mushobore gutahura ibyavuzwe neza hano mwino migoroba? Shaka yuko mubona. Kandi atanga ikimenyetso cya nyuma ku ishengero imbere y'uko ahindukirira abisirayeli. Ubu umugeni ahamagarwa gusohoka mu banyamahanga. Ubure hari uriko aravuga mu ndimi. Amen. Amen. Ubu nimba natahuye neza ibyo ariko biravugwa, ni mwemu yera yavuze, kandi niwe abatumira mwebwe mwese mwugurure amaso kugira ngo mumurabe. Ubu rero ari hano. Mbega nimushaka gutareka ikiganza canyu muvuge muti, o Mana, gurura amaso yanje, kura icitwikirizo ku mutima wanje kugira ngo ntahure. Mbega azigaragaza gute? Mbega twumumenya gute? Biciye ku bikorwa vyiwe. Yaravuze ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami. Yohana 15. Muzabibu ufise amashami, abafise ivyamwa. Igiti co gusa gitanga ubuzima kwayo mashami. Igihe rero amashami asohotse, rero inzabibu ziraza, kandi buri shami yose rizogira inzabibu. Ishengero rya mbere ryaserutse ryari ishengero ryo ku munsi wa Pentekote n'impano zose za mwemu. Haserutse irindi shami, twosura kwandika mu buryo bushasha ikindi gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Ivyo nivyo bari bafise muri gihe c'intumwa. Petero rero yaravuze ngo nimwihane umuntu mwese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi muronke impano ya mwemu yera, kuko ni vyanyu ni vy'abana banyu hamwe n'abari kure bose. Igitigiri kinini ico umwami Imana yanyu izohamagara. Iryo sezerano nibo barihawe. Igihe cose Imana igihamagara ni igihe c'intumwa. Isezerano rero nk'uko biri hariya byari kera, ni ryanyu ni ry'abana banyu n'abari kure bose. Abo nivyo bibwira, o Mana, ugura amaso yacu, reka tubone uwo mwagazi wateguwe, wasezeranije yuko uzokwigaragaza mu misi ya nyuma nk'uko wabikoze
hariya Sodomu. Turagusaba mwami kugira ngo bitange ubu turi ubwoko bwawe, turi amashami yawe, ntitubereye kugira ikintu kimwe dusaba, ariko igihe twiyumvira ingene turi bato ntituri beza, ariko turabona umwagazi wateguwe, turabona umwagazi, kandi Imana ibona uwo mwagazi. Ndabizi yuko nta kintu na kimwe kibi kirimo uwo mwagazi. Oya, urahimbaye. Ubu rero mwami wanje, ijambo ry'Imana rigaragare ubwaryo hagati muri twebwe, ukwizera ko Bartimayo ari hano. Buri muntu wese, abagabo, abagore, ibyo baba bafise byose, dushobore kuba nka Simoni Petero, dushobore kumera nka Zakayo, cyangwa tumere uko twatumerewe kose, wishure mu mubiri, ijambo ryawe ribe rizima. Turaza kumenya kandi turaza kubona yuko uri Imana, yuko buri jisho ryose rihumye rihumuke igihe cy'igikorwa cy'Imana kiza gutangura, cukira indwara bose baze gukira, abana bose, abantu bose bari hano bafise ababekiye n'ababaherekeje bose, n'ibintu byose bafise uko bari ngaha kose, namwe n'amabekiye yabo bakire nk'uko Bartimayo yasubiranye ukubona kwiwe. Bitange Data, turagusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uko nshobora kubona mu ikoraniro, nta muntu n'umwe mbona nshobora kuba nzi hano. Mwese ntituzinanye, rimwe na rimwe mwibaza yuko hari abantu tubaza bari imbere, hari abantu gusa bari imbere bo gusengerwa ahantu kanaka, aho mwicaye mu nzu. Imana irabazi. Nimba ukwizera kwanyu kudashobora kuyihagarika, ntimukeneye kuba abasabiriza, ntimukeneye gutakamba, gukoma induru nk'uko bayikoma kera. Ntiyabumbise uko, ahubwo ni ukwizera. Ntiyavuze ngo akaruhuka ariko kagukijije, ariko yavuze kwizera kwawe niko gukijije. Bimeze neza. Umwami ahimbazwe. Ndibaza nimba umuvugabutumwa yicaye ngaho, Mwene Data shaje avuga ubutumwa nk'imyaka 35. Urashobora gushira ibiganza byawe kuri mugore ari impande yawe afise ingwara icimuvako. Nivyo nubonye mushiko wanje, urizera, ndagushimiye. Mbega niki ca mukozeko? Yakoze kuki? Jewe uriya sinigeze ndamubona, ariko birashitse. Niyo wawo kwizeye, ubure murizera. Mbega amaso yanyu yugurutse, ubure ni mu murabe n'uwigitangaza, ni uwonesha uwo munyabushobozi. Nta nyigisho n'imwe, nta dini na rimwe, nta scientifique n'umwe, umunyabwenge n'umwe ashobora kuyihagarika. Ni Imana. Ubu rero ndabatumiye mwese kugira ngo mwizere, kuko ubu ni hari. Ni bangahe babonye iriya foto iri mu marayika w'umwami imanitse i Washington? Ubu rero iri hano ahabwirwa ubutumwa hano, ndabezi. Jewe sindi umuntu w'umudurumu, birakaba kure. Ndababwiza ukuri kuko ibyanditswe bivuga, mu byizere. Biri ngaho, umugore w'umwirabure yicaye hari ariko araba hakurya no hino yiwe, hari ikintu ashaka ku Mana. Ni umuvugabutumwakazi, ariko asenga kugira ngo Imana imufashe mu gikorwa cewe. Nivyo wa mugore we, sinigeze ndamubona. Nje ntawe narenze nk'uko uriya mugore wayawitereze. Ubu rero ndabona umugabo w'umwirabure aranezerewe cyane. Urizere ko ndumukozi w'Imana mugabo? Yego. Si jewe, ahubwo niwe yaguhamagaye, niwe mwizera. Iyo diabete ugwaye, ingwara y'isukari irakuvako, urabyizera? Amen. Ni byiza, urashobora kubyakira. Amen. Umwami ahimbazwe. Mbega yakoze kuki? Jenny yankozeko, yakoze kuri we. Ari umuhungu w'umuzungu ariko arabino, hari icifuzo gikomeye umutima wiwe, sindakuzi, ariko urondera umubatizo wa Mpwemu Yera. Ubu rero urabyizera, uraza kumuronka. Mbega umuntu ukiri muto, urabyizera, urashobora kubyakira ni waba ubyizera.
Une femme est assise umugore yicaye ngaho à gauche. agwaye ukuboko kwiwe kw'ibubamfu. Elle l'avait cassé et maintenant elle a une tumeur au bras gauche. Kwaravunitse ubure afise igihute ku kuboko kw'ibubamfu, hanyuma kw'iburyo naho agwaye rheumatisme. Madame Kunzel, si tu crois Uhavubibura umugore niwizera umutima wose ko Yesu yagukirije, ko Yesu Kristo aguriye neza. Je sinigeze mbona uyu mugore, sinigeze numva anavugwa. Yehova arazi ko ivyo ari vy'ukuri. voici une femme noire. Umugore w'umwirabure Elle souffre de difficultés. afise ibibazo mu bintu byinshi, agwaye amaso atari kubera yuko wambaye amarori, ahubwo amaso yawe atera amera nabi cyane. Ufise na arthrite, byerekeshe n'ikiganza, urababara n'umugikiriza. Nimba ari byo zunguriza ikiganza, ufise n'ikibazo cy'umushishito, nibyo Faites un signe de la main. bigaragarisha iki kiganza. Mbega urizera ko aza gukiza? Urizera ko Imana yobwira uriwe? Uri Edna Cher, Si tu le crois de tout ton cœur, niwizera n'umutima wawe wose, akizere akirugukira kwawe. Amen. Mbega murizera qu'il est le même yuko ari wa wundi ejo ahise uyu munsi kandi ari kuguma ibi bidashira? Umugore yicaye hano ku murongo wa kabiri, ari hano afise ibibazo amwe n'ibirenge byiwe. Urizera ko Imana izakwiza ibirenge byawe? Si ndamuzi, sinigeze ndamubona. Umugore yicaye impande yiwe, birabira hano. Urizera ko ndumugurano w'Imana nzima n'umutima wawe wose? si c'est vrai, Nimba ari by'ukuri, nawe urashobora gukira. Umugore ari ku ruhande rwawe, mbega urabyizera? Nawe uragwaye. Mbega Imana ashobora kumbwira ibyo ari byo? Ufise ingwara y'amafyigo. Nimba ari by'ukuri, garagaza ikiganza cyawe. Kandi umugore impande yawe nawe nawe arizera, nawe agwaye ingwara yo gutumutwe imitsi. Nimba ari by'ukuri, hanyuma umugore nawe ari ku ruhande rwabo, nawe arizera, nawe hari igitutu kikuriko, ufise kanseri muri estoma. Mbega uriza ko Imana igukiza? Amen. Mwizere amaso yanyu yuguruye, mwizere ko ari umwana w'Imana, hanyuma muhaguruke mu byakira imitima yanyu yose, kuko yari uyu munsi niko aguma ibihe byose. Yesu mwana wa Dawidi, ngirira akagongwe, ntunce ku ruhande. Mukiza, umviriza gutaka kw'ijwi kwanje mu gihe ugirira ubuntu abandi, nanje ntundengane. Uri byose nkeneye, urengeye ubuzima kuri jewe, nta kindi atari wewe. Mbega byagenze gute? Ukwizera kwanyu kumeze nka kwa umusabirizi ahumye, yaramuhamagaye. Amen. Ubure murizera? nous n'avons pas besoin de ntidukeneye imirongo yo gusengerwa. Ni bangahe bizera ko bizeye? Nimuhaguruke muhimbaze Imana ku bw'ibyo. Mwakize. Yesu Kristo ari hagati muri twebwe. Ko yagenda kiriya gihe kera Yeriko, uhamagaye Zakayo mu izina ryiwe, yahamagaye Bartimayo. Uwo mwami Yesu nyene mu mero yamwe mugera ari hano uyu munsi, kandi akora bya bintu nk'ibyo yakoze kiriya gihe kera. Yagaragaje mu buryo butihenda yuko ari wa wundi ejo ahise uyu munsi niwe bidashira. Atari igishushanyo, atari teologiya, nta na kimwe muri ibyo, ahubwo muri imbere ya Yesu Kristo uwagaragaye hano. Amen. Ndabyizera n'umutima wanje wose. Amen. Mwakire ugukira kwanyu, hanyuma muhimbaze, muvuge ngo ndahimbaza umwami, ndavyemeye. Tumuhimbaze. Ndamukunda kuko yabanje kunkunda. Amina. N'ibyo nabyo biri mu gucungurwa kwanyu. Ugukira kw'ingwara bigize umugabane mu gucungurwa kwanyu. Byose byabereye i Golgota, byose byashikiye i Golgota. N'imitima yacu yose turirimbe.
mbega nimumukunda muramukanye muvuge mubwirane muti duhimbaze umwami mwebwe mukundane hagati muri mwebwe muhindukire muramukanye uvuge ngo hahimbazwe umwami turi hano mu mbere ya Yesu Kristo. Amen amen amen. Nivyigitangaza Paulo yaravuze ngo iyo ndirimbira muri mwemu duhimbarize muri mwemu turimbire muri mwemu. Nigitangaza Yesu nuwompumuriza. Yarankijije amina iminyororo ni umucunguzi wanje. Nigitangaza nivyigitangaza Yesu nicambereye ni umpumuriza ni umukama w'amahoro ni Imana y'ubushobozi yarankijije yankuye mu minyororo n'umucunguzi wanje. Amen.